uno munsi kubera ko bihindutse niho baca babona kuba bambere baca babona kuko ngo babivye. None ko misi yose iyo habaye umugwi ubu wa mbere abandi baba bariko baridoga mu gihe ivyo bizorangira ryari mubona bizorangira ryari bizorangira gute? Haburana babiri hagatsinda umwe. Rero ivyo vyo kwidoga nibidoge ibiba vyabaye nta kuri ko natwebwe twaridoze ntaco twashitseko. Rero no munsi mu bagendera karanga niho wa mbere wo niveau national bavyanka bavyemera. Jewe uno mwanya Mungu mbere sisi nyuma. Abi wacu muraho murameze neza abakundi Gitega muraho abanyagitega muraho mumeze neza. Uno munsi twaramutse tugendera intara ya Gitega aho tuje mu Ihiganwa ry'ingoma ritunganijwe ku nshuro ya 9 kuva ingoma zigiye mu itunga kama mpuzamakungu. Biza kubera kuri stade Ingoma muze kugerageza muhabe muze kugerageza mukuriki abatabishoboye kuza muze kuba kumwe natwe muzobikurikiranire kuri BITV tuzobishirako vyose imigwi yose hamwe muzobona imigwi uko yagiye iravuza ingoma abacimba uko babivyifashemwo n'imigwi yabaye ya mbere nivyagiye birakurikira nuko rero mubane natwe mujane natwe hama niwa butarigera ugira subscribe kuri channel yacu gira subscribe niwa butagira like ugire like hamugire commentaire ku biganiro dushikiriza murakoze cyane. Imigwi yose imaze kwerekana ubumenyi n'ubuhinga umugwi ujejwe gutanga amanota waciye wiherera hanyuma uratanga umusaruro. Umugwi wa gatanu wabaye ibirenze vya Ntare w'imuramvya, wa kane ubaruca iteme muri Mira wo mu Ruyigi, wa gatatu Amagaba wa Bujumbura Mairie, uwa kabiri ni Umudiho wo mu Gishora. Umugwi wabaye wa mbere nawo ni abagendera karanga wo mu Gatumba muri Bujumbura. Abagendera byashikirijwe n'uwo mugwi ntivyakiriwe kumwe hari ababishimye hari n'ababigaye. Niriwe neza. Ubwa mbere nagomba ndaba felicite kuba mwashoboye gufata ikibanza ca mbere. Ni kihe kintu mwoshobora kuvuga kuba mwabaye aba mbere muri rihiganwa ry'ingoma ry'uyu mwaka? Ubwa mbere na mbere tubanje gushimira Imana mushobora vyose twasize imbere nk'umugwi abagendera karanga bakorera muri zone ya Gatumba komine Ntahangwa yagutse. So turashimiye cyane ukungene kwanza turashimiye cyane ukungene kwanza jiri yavyifashemo yabonye ibibereye ari byo bikwiriye gutangazwa kuko kuva mu mwaka weze hose igihiganwa ryabereye kuri Cercle Epique mu Bujumbura twarakoze ibishoboka vyose tunezereza abari ngaho dukora ibikorwa vyiza bibereye ngaho turonka ikibanza ca kane ngaho twacitse intege twagumye turi ku kivi tuvuga tuti ihangiro dufise ni kibanza ca mbere kugira ngo biboneke nibize birango ngo Mamagaba gusa Gishora iki tumenyere imigwi ari ya mbere habe challenge habe ihinduka twerekane ko mu gihugu cyose ari imigwi ishoboye ukuri
turafise umunezero mwinshi cyane kandi utagabanije kabisa. Iri higanwa twahora tubona riba mu kwezi kwa11 ariko uyu mwaka ribaye mu kwezi kwa 12. Ni igiki mwa mwarahinduye mu gutunganya iri higanwa mu kwitegura mwahinduye iki? Sinovuga ngo hari ico tuba twarahinduye, twe tutangura kwitegura guhera mu kwezi k'8 kuko tuzi ko riba mu kwa11 ariko kumvo zuko kumbure hagiye arabe ibintu byo kubura uburyo niki twumvise ngo uburyo ngo bwari bwarabuze ariko twagumye twitegura ko twavuga tuti uko biri kose umwanya igice cyose bazorishirira tuzoguma twikazana tugiye ducika intege arabaguma baduca intege ngo nirizoba ubona ko ari imigwi myinshi bashoboye kugabanya tuzi ikomeye mugabo uko biri kose twashoboye gushika ku ihangiro twiyemeje. Murakoze. Uhereye kutunganywa ry'aya mahiganwa wowe mumaze kujamwe mwikwitabirira mubona akabijya kabaye hakahe uyu mwaka niki kintu cabaye cakabijya kitahura kiba mu yindi myaka? Ikintu cabaye cakabijya no uvuga nuko jiri imyidogo yahora ari myinshi tukaba tumenyereye ngo gishora amagaba aribo twumva bazi imbere ariko akabijya kabaye no munsi nuko twerekanye imbere y'umushikiranganje yuko iyi nimigwi ishobora kugera ku iyo ntambwe iyo nimigwi yagezeko. Ariko hariho abariko baridoga yuko mwaronsikira bamwe abatwaye ikibanza aho bavuga yuko banatanze na certificat yari yanditse ko ikibanza ciwanye ca 5 ariko mwebwe bakabaha icambere ni igiki mwoshobora kuvuga kuri ivyo? Iyo certificat rero kuko twayibonye irahari yanditse ko abagendera karanga ko bafise ikibanza ca 5 twayibonye hajya mwamaze gutora certificat yiwanyu navyo vyoba bimeze gute ni igiki woshobora kubivugako ubwo barira busema? Jewe ntaco mfise no bivugako jiri yatangaje umugwi abagendera karanga waje ashima na envelope iriko 1 million desa nkuko vyanditse muri reglement sivyo jiri yatangaje umugwi abagendera karanga imbere y'umushikiranganje w'ibintu n'imico kama rero hariya muri jiri batubwiye yuko habayeho ukwihenda kandi kwihenda bibaho turabana b'abantu kuko vyatangajwe ku mugaragaro izuba riva sinumva rero iyo myidogo ko iyo babambe ntibari kwidoga uno munsi kubera ko bihindutse niyo baca babona kuba bambe baca babona ko Kongo babivye. None ko misi yose iyo habaye umugwi ubu wa mbere abandi baba bariko baridoga mu gihe ivyo bizorangira ryari mubona bizorangira ryari bizorangira gute? Haburana babiri hagatsinda umwe rero ivyo vyo kwidoga nibidoge ibiba vyabaye nta kuri ko natwebwe twaridoze ntaco twashitseko rero no munsi mu bagendera karanga niho wa mbere wo niveau national bavyanka bavyemera jewe uno mwanya Mungu mbere sisi nyuma. Amen. Ni ingoma isigura iki kuri wewe gamwana? Yewe. Sigura ikintu ciza. Ni ciza gute? Wowe iyo bavuze ingoma wumva iki? Bariko baravuze ingoma. Ndavyumva ari ibintu byiza bimfata mu mutima neza. Yego. Watanguye kuvuza ingoma ufise imyaka ingahe? 3. 3? Ubu ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka 10. Kuva utanguye no gushika kuri uyu mwanya ni kihe kintu maze guhindura ubona uti iki kintu narahinduye? Twabonye ukora ubuhinga bwinshi bimeze gute? Meze neza. Meze neza. Ni igiki woshobora kubwira abakunzi b'ingoma canke abandi bana bangana nawe? Baze biga ingoma kandi biraryoshe kuba mwaronse ikibanza ca mbere wumva umeze gute? Mba merewe neza cyane. Wumva umerewe neza? Gira ikintu ubwiye bari abantu bari hari imbere baturaba muri kamera abakeneye ko baza kwiga ingoma baze. Je nta kibazo mfise je ndigisha n'abana batoya. Urigisha n'abana batoya urakoze cyane. Namwe ni igiki mwoshobora kuvuga bivanye n'iri higanwa uno musi mwabibonye? Uno musi ni munezero udasanzwe witwe bw'abagendera karanga turaryohewe cyane ikibazo ca mbere twari tugikeneye tugishashaye. Imana kweri yabikoze turaya bambere. Mugiye gukora gute uyu mwaka? Mwiteze gukora iki nk'abantu bafite ikibanza ca mbere ku rwego rw'igihugu? Uyu mwaka icyo twiteze gukora muri uyu mwaka nk'abantu twaba bambere ku rwego rw'igihugu icyambere cyo tugiye gukora tugiye kongereza inguvu birengera place y'iwacu tuyigumana ikindi nacyo ni gusenga Imana gushimira Imana no gushimira abo bashefu bakurikirana amanota
baze barakoresha ukuri nkuko babigize uno munsi je nta bindi byinshi no kuvuga yuko kubera uno munsi ari mwe mwabaye abambere niho muca mubona yuko bakoresheje ukuri so kuvuga uko kuko ibi turabimenyereye kuko ni kenshi twama tuja mu mahiganwa basanga twaryoheye abafana ariko jiri gasanga kirabaye ikibazo ni giki mwosaba intwaro kugira ngo akaranga gatera imbere bivanye n'uyu murisho w'ingoma ushobore gutera imbere haba mu by'uburyo haba no mu bindi mwoshobora kuvuga ni giki mwoshobora gusaba ikintu cya mbere je nosaba intwaro leta y'u Burundi nosaba kwanza ingoma nizibe kwanza izahantu zavuye bamenye kwanza ko ingoma ari iz'igihugu twese turaba igihugu sivyo cyo kintu bokigira kugira ari ibyo twagenda tubona kumva ngo bajya ababaye bambere kubera ko zivi wabo kandi hari umwaka mbere tuzangaha atwasanze bagiye ku murongo kujya nyene gishora muramvya kandi aziko ingoma ko zahereye muri ivyo bice nyene ikintu kimwe no basaba bofata bakagira manake ingoma ntibavuge ngo nizaba ryabonye twese turabana b'igihugu n'ikindi kintu kimwe no saba leta yohimiza gusponsoriza mu migwi ishoboye n'idashoboye kugira ibi twebwe turiko turahava hazokenera abandi badusubiri nabo baze bakomeza akaranga ntibitituke ntibize kuza nk'abazungu baze ko twononera ibintu bigume bimeze neza nk'uko bimeze umushikiranganje yavuze ko hari ibintu byinshi bigiye guhinduka aho havuzwe ko hariho n'igitabo kigiye kuboneka nabyo mwavyakiriye gute twavyakiriye neza twabishimye kuko n'ubundi dukoreye ku gitabo nyine nk'uko kwigisha ahubwo je nabishimye cyane ahubwo je noryoherwa ndabibonye bigiye no mu mashuri muri aya mashuri primaire iki bene uko je vyongerera mbonye bigiye mu mashuri bakaza barigisha akaranga k'igihugu n'abana b'igihugu nabo batazobijamwe bazoze barabimenya babimenyere kugira bazovyigishe n'abandi bari inyuma yabo murakoze cyane reka rero dusezerane tubwire bari abantu mu basezere mugira iki akajambo kanyuma mushobora kubabwira BNB niyo ya mbere niyo ifata amasanamu meza turabashimiye cyane mbere directeur w'iyi televiziyo turamubwiye ati congratulations abagendera karanga twisange ko oyo jewe nitwa Irakoze Rafael nkaba ndumwe mu batimbo mfise n'umugwi witwa abakomeza karanga uvugiriza ingoma mu gisagara ca Gitega nkaba kandi ndi n'ufata amasanamu naje gukurikirana irihiganwa uko riko riragenda yego mumaze imyaka ingahe mukurikirana amahiganwa y'ingoma uyu munsi ni inshuro y'icenda ukurikirana amahiganwa y'ingoma yego ni inshuro y'icenda amahiganwa yose yagiye raba yabaye Gitega yabaye Bujumbura nasivyemwo imwe gusa yaheruka ariko ico novuga namahiganwa washakaje nk'umutimbo mutoyi ntigeze ndanashima nivyo iki utigeze yashima nivyo yaragize cyafashije mu kumenyekanisha ingoma ndetse no gutera intege abatimbo ariko ku ruhande ko baturongoye hariho agahaze mvuga kanatuma n'izinduru ziko ziraba abatimbo ntibigiragishwa inama abatimbo amategeko ahari twarasomye ryategeko rigenga umurisho w'ingoma n'amategeko yaryo ntirivuga idonido kubijanye n'ubuhinga bwokoreshwa mu kuvuza ingoma biravuga abarenze ku mategeko y'akaranga niki ariko harakeneye ko habaho amategeko avuga idonido nyimba umuntu avuza ingoma yambara gute ivyo gushika uno munsi nico gituma mbona abantu bose bambara impuzu uko bazipfuza mugabo bikajamo amabara y'igihugu uno munsi twumvise umushikiranganje ashikiriza yuko hari igitabo kizohava gikorwa urihenze se umushikiranganje igitabo cavuze aho muri jiri bariko baravuga niho bavuze yuko idarapo twakuze kenshi tubona yuko impunzu zavuze b'ingoma arico bita imigwebero umugwebero wamba wibara ryera hamwe n'uyundi kubara ritukura nusa n'ugwatsi ariko uko twagiye turabona bize barakurikirana kubera bitigeze vyandikwa cyangwa ngo vyemezwe n'abatimbo bavyigishwe umwe wese yagiye arazana ivyiwe biragoye kugira ngo uce ukosorera ku rubuga iryo kosa nico gituma tuvuga yuko abari mu bushikiranganje bubijejwe ni butunganya inyigisho butunganya ivyo bitabo butunganya amategeko yinjira indani kugira ngo bamenye mbega ingiranya ije imbere ije inyuma mbega mu gusimba basimba gute kuko nimba mu gishoro ko basimba siko abanyabujumbura basimba uko abanyagiheta bavuza ingoma siko abanyamakuru bavuza ingoma rero turasaba yuko
hoba gushira hamwe abahinga nk'aba baba baserukiye intara bakaja hamwe bakagira convention zimwe bakavuga ati ingoma zizovuzwa gutya zizokwinjira gutya zizoka gutya hanyuma rero yajiri hezize kandi niyijiri ibe jiri y'abantu bigeze kuvuza ingoma birababaje kubona umuntu atigeze afata umurisho w'ingoma izo ngoma zizi mu bitabo gusa mu bitabo bazovuga kagenda bazovuga mu rujiteme na muri migwa muga ntibazokubwira ukuntu zino ngoma zo kuryohera abantu zivuzwa niba bitandukanye rero tumenye ati ingoma zo kuryohera abantu zivuzwa gutya zambambara gutya zigengwa n'amategeko ameze gutya ivyo nta hamwe birahaba ego nk'uwari ngaha nk'umutimbo umugwi wabaye uwa mbere wowe uvuga yuko utari kuba uwa mbere hanyuma ucugira n'ikindi kintu ushobora gushikiriza ku mpari zihejeje wabivuze mugabo nk'ibintu bihejeje kubera ngaha niki woshobora guhanura abatimbo kuko hariho abahato abakomerekananije ngaha hariho bashwaniye abo muri jeri navyo woshobora kubivuga kwiki jewe nk'umutimbo nabwiye ko arakabaro ntangere kubona ibijanye n'akaranga birangirira mu ngumu birangirira mu gusinda ariko ikosa s'abatimbo ikosa ni aba bantu bajije kubitunganya biraho baje kubona umuntu umuha certificate yanditse ko ari wa gatanu muga muri proclamation acumugira uwa mbere nyimba mwakurikiranye proclamation kuntu yagenze ubwo muri jiri yamanje aravuga yuko n'igitabo kigenga amategeko kitaremezwa ariko akaca avuga yuko gishora yabaye yanyuma yisunze ico gitabo ivyo rero nuko jewe sindi umunyamategeko cyane ariko yabaye yanyuma yavuze ko yabaye yakabiri twebwe tumaze kubona ivyabaye ni nkuko bayigiriye yanyuma kuko na certificate yabo nta ihari bemeza ko ari kijya kibanza bahari ahubwo icaciye kibonekeza nuko twabonye certificate yujya mu gwabaye wa mbere ariko cyo tubona certificate yanditse ko baye bagatanu ico rero nizo njyane zaciye zitera imvururu ngaha mwabonye yuko bitarangiye neza rero twebwe akaranga turana yuko kagiye guhinduka karanda bivuye ku njyane zizinda zacu rero ubushikiranganje nibwikubitagaje butunganya ibintu neza mbere hamanze habivyigwa aba batimbo ko bashimye ko haba amahiganwa hakujya twavyumvise twabikengurutse bashireho iminsi nkuko bahari indwi hari umurisho w'ingoma iyo ndwi hari umurisho w'ingoma abatimbo bashire hamwe babigishe kuko ikinaba baje nabo babigisha ntavyo bazi ahubwo baje hamwe bigishanye bashire hamwe ivyiyumviro bagire ico bahurijeko hanyuma heze habe ayo mahiganwa bafise ibintu bavuganye bagiye gukurikiza naye hande ho ubuye ninjyane kubera aya marongo rero nk'impanuro rero notekerera uyu nuriya byukuri tuye gutwarwa n'agashavu kuko murabona yuko ibintu nk'ibi birangiye mu gashavu nkaka hagira abakomereka ari umunyabujumbura yakomeretse hari ndetse n'umwe mu boha b'igitega yakomerekejwe kwitama n'umwe mu banyabujumbura urumva rero yuko ari agashavu gakomeye cyane rero tugerageze hatsinde ubishoboye kuko mugihaze ko amahatsinda utabishoboye kubera uburyo n'amafaranga zizokamara injyane kandi nawe murisho y'ingoma ntawe uzodushikana murakoze none wewe ubona hari kuba uwa mbere nde jewe sinari muri jiri simvuze ngo ari kuba uwa mbere yaruye muganda babwiye amakemwa twabonye mu iyo jiri nyene uko umaze guprograma uwa mbere hanyuma uwa mbere ukaca umuha certificate ivuga ko ari uwa gatanu certificate turayifise twayifashe twayifotoye ndetse n'abantu bose barayifise ivyo urumva yuko haba harimo agahaza rero Jesse ndisinjeje gutanga amanota ariko nanjye ni mutimbo mutoyi wanashaka wavuba ariko ndabona ko haragahaze kuko aya mahiganwa nababwiye barihuse hategeza kumanza kubaho amategeko agenga iri higano akumvikanwa ko n'abatimbo na bwa buhinga bwose bukajamwo uko amategeko bagize none uvuze nk'akarorero ngo tuzoraba inyambaro ukavuga ngo uzoba yambaye neza azoronka amanota menshi neza gute nta namwe vyanditse urakoze basi nikikushima muri iri tungana ico shima nakivuze ndashima yuko vyukuri Sebarundi yiyumvire yuko habaho indwi yahariwe umurisho w'ingoma nubwo abatimu menga ntiturimo ikindi shima nuko ndavye ingoma ziko ziravuzwa ahana hariye ni imirisho twari tubona mu batimbo bo mu gishoro ni imirisho twari tubona mu magaba burya iyi migwi ibiri gishora na magaba barakwiye agashimwe nubwo bimeze gutya bafite ico baterereye mushake mwumvirize competition yose indirimbo zaririmbwa n'izagishora indirimbo zaririmbwa na magaba imirisho yavugijwe na magaba imirisho yavugijwe ni gishora tekerezwa kuguma ari iyo migwi iguma igaruka kuko nabo nabajije y'abambere bavuze yuko ifo ko haza harabamwo impinduka nkuko nyene haza harabamwo ndiko ndavuga nuko rero bofatira kwiyi migwi yibonekeje ko ari ya mbere bagashira hamwe bwa buhinga bakavyandika turahejeje gukurikirana ibirori byariko birabera ngaha kuri stade Ingoma aho no munsi haramutse hahimbazwa
hugagwa indwi yahariwe ingoma ku nshuro y'icenda kuva ingoma zemejwe nk'itunga kama ku rwego mpuzamakungu. Nashoboye kuganira na bamwe ababaye aba mbere n'ufise ico avuga, aho bamwe bashima ibyavuye muri rino higanwa abandi nabo bakabinegura. Wowe nk'umuntu akurikirana ibiganiro vyacu, nk'umuntu amaze kuraba aya mahiganwa uko imyaka yagiye akurikirana, nk'umuntu yaravye ihiganwa ry'uno munsi, nakahe gasha wabonye n'uyuhe mugwi wabonye wakoze ibirori vyiza gusumba abandi, n'uwuhe wari guha ikibanza ca mbere? Nuko murakoze, mubandanye mudukurikira. The far you see, The more you get. Okay, bye.